mutima mweranda horana umukama turi ku Dominika ya 26 mu gihe gisanzwe mu mwaka A. Dominika idutumirana cyane cyane uyu munsi kugaruka umukama. Ibisomwa byombi biraza kugaruka kuri iryo jambo kugaruka umukama. Ibyo bisomwa rero bizakubitubwira mvuganye mu ngingo zibiri. Bwa mbere turaza kubona ishusho y'umuvyeyi itumirira abana bayo guhinduka. Ibyo navyo turabona mu gisomwa ca mbere aho umuhanuzi Ezekiel atwereka muri iryo shusho ry'ijwi ry'umuvyeyi ritumirira abana bayo guhinduka. Mu gisomwa ca kabiri Paul Mwerana nawe akatwereka muri iryo shusho ry'umuvyeyi umwana w'ikinege Yesu Kristo yicishije bugufi maze akagambuka. Ni navyo duheza tukabona no mu nkuru nziza y'ishusho y'umuvyeyi aheza agatuma abana biwe abahungu biwe kuja gukora mu mizani. Kugira ngo rero duheze duhinduke nivyo tuzakubona mu gisomwa ca mbere umuhanuzi Ezekiel aheza akatubwira yuko twoheba ubuyobe bwacu kugira ngo tugaruke ku mukama. Mu gisomwa ca kabiri naho Paul Mweranda akadutumirira twese kugira iyo ngendo yuko twokwigana Yesu Kristo. Mu nkuru nziza naho muri abo bahungu babiri turaza kumva umwe wese icyo ashobora kudufasha kugira ngo natwe dushobore kugenda gukora mu murima w'umukama. None mbere ko duhereze inkukanyirano ya misi kuri aho hose bitugora guheba ubuyobe bwacu, kuri aho hose tuticisha bugufi ngo tugamburuke, kuri aho hose tuvuga yego ariko ntitwitabe ijwi ry'umukama, ni munsi mbere duhereze inkukanyirano ya misa duce bugufi dusabe ngo niho twabasha kumusenga, niho twabasha kumuninahaza, nutwo bashaka kumukengurukira dufite umutima ugororotse. Direga kumana rubira byose Imana rubwira byose nitugirire ikigongwe maze niyamara kuturekura ibicumuro byacu byose duhe ubuzima budahera. Thank you.
uramenyesha ubukuru bwawe bw'agakura cyane cyane mu kwiyumanganya no mu kutugirira ikigongo. Ntuhengeshanye kudushiramo inema zawe kugira ngo twirukire ibyo watwemereye dushobore kuzosangira ibyiza bijuru. Tubigusabishije Yesu Kristo umwana wawe mukama wacu, we Mana musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na Data na mutima mwera n'ubu no mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Ngiri riyajwe n'umukama, mwebwe muhora muvuga muti umukama agira ibitumvikana.
tega amatwi muryango wa Isirayeli, mbe ingiro yanje niyigorane, ubwo si mwebwe mwigenza ukutariko. Iyo intungane ihevye ubutungane igakora nabi, hanyuma igapfa kubera ico, iba ipfuye izira iyo nabi. Umuyobe nawe iyo ahevye ibicumuro vyiwe agakurikiza ukuri n'ubutungane, akwiye kubaho nkako, kubera ko yamenye guheba ibicumuro vyiwe byose yakoze, akwiye kubaho ntazopfa. Iri ni ijambo ry'Imana.
inshuti zanje ndabasavye nshimitse ku izina ry'ijambo ry'akamarampaka mwashikirijwe muri Kristu, ku izina ry'urukundo rumara amazinda, ku izina ry'ubumwe twunze muri mutima, no ku izina ry'igishika cyuzuye impuhwe ndabafitiye, ndabasavye munyuzuze akanyamuneza mu kwamana umutima umwe, sangira urukundo muhoze imitima muname rimwe, mwigizeyo ico bakwegera mu macakubiri, mureke kwishima, nimwicishe bugufi umwe wese abone ko abandi bari n'ico bamurusha, ntihagire uwurazwa itiro n'ibimuteza imbere wenyene, niyiyumvire igiteza imbere abandi, igihe cyose muri hamwe muramane wa mutima Kristu yari afise. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yavuze ati intama zanje zirumviriza ijwi ryanje kandi ndazizi byongeye zirankurikira. Ivyo dusoma mu nkuru nziza aho twashikirijwe na Matayo. Muri irya misi Yesu yabariye abakuru b'abasaserdoti n'abashingantahe b'igihugu ati, mbe uru rubanza muruca mute? Hari umugabo yari afise abahungu babiri, yegera uwa mbere amubwira ati, mwananje genda uyu munsi gukora mu mizabibu yanje. Nawe ati, ntaho nja. Bamara akanya arigaya aragenda. Nyamugabo yegera uwa kabiri amubwira kwa kundi, uwo arishura ati, ndagiye, ariko ntiyagenda. Muri abo babiri n'uwo yakoze ico wiwe ashaka, arishura bati, uwa mbere. Yesu asubiza ati, nukuri ndababariye, abatoza kori n'abanyakabi barabatanze mu bwami bw'Imana. Kuko Yohani yazananye inzira y'ubutungane, muraheza ntimwamwemera, ariko abatoza kori n'abakora ibiterasoni bo baramwemeye. Namwe ngo mubibone, murabura n'agatima ko kwigaya ko batuma mumwemera. Ushemeze ijambo ry'Imana. Ijambo uyu
munsi rigaruka muri ibi bisomwa vyeranda byo kuri Dominika 26 ni jambo ridutumirira kugaruka ku mukama. Twabyumvise nkuko natangwe ndabivuga mu ntango y'inkukanirana ya misa, ibi bisomwa bidutumirira kugaruka ku mukama mu ngingo zibiri. Ubwa mbere hariho ishusho ry'umukama, hariho ishusho ry'umuvyeyi riheza rigasemera muri iryo jwi ritumira abana bayo guhinduka, ariko kandi hariho n'ico duheza tukabona duhamagariwe gukora mu kwitaba iryo jwi ry'umukama riri muri iryo shusho ry'umuvyeyi. Mu nkundire rero iri jambo ry'Imana turizirikane mu ngingo zitatu nk'uko tubona ayo mashusho aza mu ngingo zitatu. Ubwa mbere tuzirikane dufatiye ku gisomwa ca mbere, ishusho y'umuvyeyi adukebura kugira ngo tuve mu buyobe bwacu. Umukama araheza rero agasemera aciye kuri uyu muhanuzi Ezekiyeli agira ati ngiriri yazwe n'umukama. Umukama arasemerera aho agira ati ashaka yuko twova mu buyobe bwacu. Mbega uyu munsi umukama ubuyobe ashaka ko tuvamo n'ubuhe? Hariho ubuyobe novuga nti bwa twese, ubwo buyobe rimwe rimwe buturanga mu buzima bwacu. Gerageje kugaruka ku buyobe bumwe bumwe usanga tubamo mu buzima. Hariho ubuyobe bw'amacakubiri, aho usanga hariho amacakubiri abera abirabura, ubuyobe hagati y'abatutsi n'abahutu, ubuyobe bw'amacakubiri buri hagati y'intara aho umuntu adashobora kwakira. Uyu munsi ariko ashaka yuko twokwigarura tukava muri ubwo buyobe bw'amacakubiri. Hariho ubuyobe mukama uyu munsi ashaka yuko twovamwo, ubwo buyobe bw'ibiturire, la corruption nkuko babivuga mu Gifaransa. Iryo jambo corruption rivuye mu rurimi rw'ikilatini bita corruptum, ukuvuga cor, umutima ugabuyemo kubiri. Ese umukama yodufasha gukira ubwo buyobe bw'ibiturire, ubwo buyobe kuva hasi, novuga nti buri muri ico no kwita les péchés structurels, ibyo bicumuro bifatanye. Ubuyobe kuva hasi bw'ibiturire uhereye no ku bakozi bo mu nzu bagavura, ukabandanya ukaduga. Iyo umuntu atanguye kubwira mwe n'abakozi ati heba kujya ibiturire, tuca tuvuga tuti umukama reka tubwira ibitumvikana. None gapati no ibiturire nkabaho gute kujya mushahara bimugende gute? Uwo duhere duhishije baheruka gutora itegeko mu nama ishinga amategeko, sinzi ko raritora sinzi aho rigeze. Mugabo ubuyobe umuntu acaheza akaraba ibiturire kugira ngo dosiye yavanse igenda imbere, bakarinda kubwira yuko ikeneye amapine. Ubuyobe bw'ibiturire uyu munsi umukama iyo ariko aradutumira ngo tubihebe, tuvuga tuti umukama agira ibitumvikana. Ubuyobe bw'inzigo, ubuyobe bw'ishari, umukama atubwiye yuko twoheza tukarekurira abandi, tugira tuti umukama reka tubwira ibitumvikana. Ubuyobe bwo gusangira byose, ubuyobe bwo gusangira ivy'Imana yaduhaye, nuko nyene ubweranda Paulo wa gatandatu bitubwira isi ni ya twese, ivyo dufise nibwira ngo tubisabikanye. Mugabo hageze yuko dusabikanya tugira tuti ibi ni ivy'iwanje, ibi ni ivy'iwanje. Ese umukama yodufasha gukira ubwo buyobe? Ahandi uca tuguma tuvuga tuti umukama atubwira ibitumvikana. Ubuyobe buri mu miryango, uguharika, ukugira abagore bangaha. Ntiduhave tumera nka wa muntu yagiye kuronya batisimu akuze, hanyuma baramwigisha yuko umugore yavuye mu rubavu rw'umugabo, hanyuma Imana yacirema umugore. Hanyuma uwo yari umuntu ageze mu zabukuru, araheza arumva iryo jambo ry'Imana acurishira mu ngira, ashitse muhira acabwira umugore we wa mbere ati urazi n'amakuru, ati batwigishije yuko umugore yavuye mu rubavu rw'umugabo, none maze iminsi ndiko ndababara ngaha mu rubavu, nibaza yuko umukama agiye kurema abandi bagore banje. Umukama adukize mwe n'ubwo buyobe. Ahandi ho tuguma tuvuga tuti umukama agira ibitumvikana. Umukama adukize na cane cane ubwo buyobe muri mu miryango, na cane cane iyo hageze yuko Ecclesia idutumira kwigisha kuvyara ku rugero, turaheza tukavuga tuti umukama tubwira ibitumvikana. Hari n'abaca bavuga ati none mbega patiri mwebwe ibyo mwigisha mubikura he hata n'abagore mugira?
umukama atubwira ibitumvikana. Umukama nadukize na cyane cyane gukoresha mwene ubwo buryo bugezweho kugira ngo umuntu ashobore kuvyara babiri canke batatu. Rimwe hari igihe umuntu ahora aheza akaraba. Abantu baja kwiga kuvyara ku rugero, usanga afise umwana umwe babiri, usanga atanga kwiga kuvyara ku rugero. Nabanze yibaruke umwe babiri batatu bane batanu, hanyuma yige kuvyara ku rugero. None uzokwiga kuvyara ku rugero gute utaranavyara? Ugeze kuwa mbere ngo ntangure kwiga kuvyara ku rugero, ucutanga kuvuga ati umukama dutuma ibitumvikana. Ubu aho tugeze abana bakiri bato babigisha gukoresha ubufuko n'ibindi byose. Umukama iyo atangiye kutubuza mwene ubwo buyobe tuvuga tuti umukama tubwira ibitumvikana. Umukama adukize retisheri abanyeshuri bari mu ishuri. Iyo ngiye mu ishuri rimwe ugahura n'abana bakabwira ati heba tisheri heba kude, ambwira ati none padiri Imana yaduhaye amaso kugira ngo tuyakoreshe, si kugira ngo turabe kuri bene wacu ahiruhana. Ati nta kibi na kimwe mba nkoze, ati kuko mba niyibukije. Umukama dukize mwene ubwo buyobe. Rimwe hari igihe umuntu aheza akaraba mwe najya amadiplome dufise, akenshi yanditse ko amazina yacu, siko none aba yafise na yanditse ko amazina yacu, mugabo ntiyanditse ko ya mazina ya bamwe twarabira ko bose. Kubera iki batayashira ku mukama dukize mwene izo tisheri? Umwana akiri muto atangiye kugira tisheri, akiri muri primaire, akura muri secondaire agira tisheri, aheze agashika muri kaminuza agira tisheri, yashika mu kazi agira tisheri, yashika mu rugo akagira tisheri, yabandanya agasaza agira tisheri. Umukama dukize mwene ubwo buyobe. Ahandi ho tuca tuvuga tuti umukama agira ibitumvikana. Uyu munsi rero iyo shusho y'umukama ridutumirira guhinduka. Ico rero duhamagariwe twatumvise n'iribiri. Ubwa mbere twumvise intungane kuguma ku butungane bwayo, atari uko izoheza rero ipfe kuko yanse kuguma muri ubwo butungane. Hari umweranda rero yitwa Alphonse Marie de Rigori. Kuri ubwo butungane, kuri abo bari mu butungane, ashaka yuko baguma mu butungane, adutumirira kwihambirira kuguma ku mukama gushika ku munota wa nyuma. Atwihambirira guhoza ko kuguma mu gisabisho gushika ku munota wa nyuma, guhoza ko kuguma mu butungane gushika ku munota wa nyuma. Ico yita mu Gifaransa la perseverance finale. Nguko umukama ashaka yuko twoheza kuba mu buzima bwacu, duheze rero tugume duhoza ko mu butungane, mu bwiza bw'Imana gushika ku munota wa nyuma. Atari uko intungane niyaheba ubutungane bwayo igakora ikibi hanyuma igapfa, kubera ico izoba ipfuye izira iyo nabi. Ese uyu munsi twosaba iyo ngabirano yo guhozako, iyo ngabirano yo kwihambirira ku mukama gushika ku munota wa nyuma, la perseverance finale. Ubugira kabiri ico duhamagariwe no guheza rero tukihana, tukigaya ubuyobe bwacu. Umwe wese arazi ubuyobe afise mu mutima wiwe, umwe wese arazi ubuyobe afise mu miryango, ingorane z'amatongo, ingorane ziki. Uyu munsi umukama ese yodufasha tugakira ubwo buyobe bwacu, ntitubane tuvuga tuti umukama agira ibitumvikana. Ese umukama rero turonse iyo ngabirano yo guhinduka, yo guhoza ko gushika ku munota wa nyuma. Ubugira kabiri iyi shusho y'umuvyeyi yicisha bugufi agaheza rero akagamburuka. Twavyumvise mu gisomwa ca kabiri umutumwa Paulo mweranda yandikiye abanyafilipi, araheza akatwereka iyo Mana ingene imeze, yicisha bugufi maze ikagamburuka, ikemera ikava mu ijuru ikaza ngaha kwisi kugira ngo idukize, kugira ngo tushobore kuronka ubuzima. Yaricishije bugufi muri byose, yarameze nkatwe ndetse igicumuro aremera arapfa. Ukwicisha bugufi kugira ngo rero aheze adupfire natwe duheze turonke ubuzima. Bega none uyu munsi jewe noshobora kwemera kwicisha bugufi nkemera nkapfira abandi? Bega uyu munsi ndashobora kwemera gupfira uwo twubakanye? Uyu munsi ndashobora kwemera gupfira abana banje? Aho muravuga ati ego. Ndashobora kwemera gupfira abana ba mwene wacu, abana ba Barundi? Iyo hageze kwimvira yuko dushobora gupfira uwo twubakanye, hari aho twaba tumera nka wa wundi yabwiye uwo bubakanye ati ndagukunda shiri wanje. Iryo jambo ndarivuga nayo kuko ntaryumva, sinigeze ndarivuga gusa. Ndagukunda ngo ku buryo ngo hako wopfakara ngo jewe nopfakara.
uyu munsi turemera yuko twoshobora gupfira abo twubakana. isi umukama turonse ingaro ni guca bugufi no kwemera gupfira bene wacu abo twubakana. uyu munsi turashobora kwemera gupfira igihugu cyacu, turashobora kwemera gupfira bene wacu kugira ngo baronke ubuzima, kuko Yesu Kristo nibyo byamuranze, yapfuye ku musaraba kugira ngo abantu baronke urukiza. ese nanje uyu munsi ndaronke ingano ni guca bugufi, nkemera nkapfa kubera bene wacu, nkemera agapfa kubera abana banje, kubera igihugu canje, atari kwirondera ingene. Rero uyu munsi duhamagariwe muri uko gusaba ingano yo guca bugufi no gupfira bene wacu. Paul mwerana nabigarukako cane gose, agaheza rero akadutumirira ati ndabasavye mwuzuza akanyamuneza mu kwamana umutima umwe. nguko uko umukama ashaka yuko twokwicisha bugufi, mu kwamana akanyamuneza dufise umutima umwe, atari imitima ibiri canke imitima itatu, umutima umwe, gusangira urukundo, muhuza imitima, muname rimwe. muheze rero misi yose mwigize ico cose cobajana mu macakubiri, mureke kwishima, mureke kwishira hejuru, nimwicishe bugufi. umwe wese rero arazwi ishinga nicoteza imbere bene wabo, atari bimuteza imbere wenyene, arondere ivyoteza imbere bene wabo, atari ukwirondera, ariko ari kurondera ineza ya bose, atari kurondera cane wenyene ineza y'umuryango, mugabo ari kurondera ineza ya bose. ese uyu munsi umukama yaturonse iyo ngabirano yo guca bugufi no kwemera gupfira bene wacu. Ubugira gatatu ni ishusho tubona mu nkuru nziza y'umuvyeyi aheza agashikira abana biwe, maze akabarungika gukora mu murima wiwe. twabonye uyu muvyeyi ingene ameze, n'umuvyeyi atagahato ashiramo, n'umuvyeyi yinginga, n'umuvyeyi agenda agashikira umwana umwe wese. si umuvyeyi avugira muri rwinshi, arashikira umwe wese akamubwira ati woshobora kugenda gukora mu mizabibu yanje, maze akarindira inyishu amwishura. uwo muvyeyi aritonda, uwo muvyeyi ntiyihuta, uyo muvyeyi niwe rero ahejeje kurungika abana biwe, aheza rero akabwira ati genda mu mizabibu yanje. uyu munsi uwo muvyeyi ninde? niyo ekleziya iheza ikaturungika mu murima wayo, niyo ekleziya iheza ikaturungika kugira ngo dushobore kugenda gukwiza hose ubwami bw'Imana. uwo muvyeyi uyu munsi ni ekleziya, uwo muvyeyi uyu munsi ni leta. duhiriwe duhishije leta y'ubu yitwa leta mvyeyi na leta. ese twoheza tugasaba koko ikaba leta mvyeyi ishikira bose. iyo leta iheza igashikira umwe wese, ntivugire muri rwinshi. iyo leta rero iheza ikabera akarorero abandi bagenda gukora mu mizabibu. ese uyu munsi iyo leta twebwe nyene twoheza tukayibera mu ngoro, maze koko bakaba leta mvyeyi na leta nkozi, badaheza ngo bashiremo agahato, badaheza rero ngo babandanye birondera, ariko nyabuna barungike umwe wese gukora mu mizabibu. iyo leta mvyeyi uyu munsi ni wewe wa muvyeyi uri ngaha, uheza rero ukumva neza yuko uhamagariwe kugenda kurungika abana bawe mu mizabibu, muri uwo muryango, muri iryo tongo. uyu munsi iyo uwo muvyeyi ni wewe, uyo muvyeyi ni jewe. meza rero nkumva kandi nkahamagarirwa kwigana uyu muvyeyi, yitonda, yicisha bugufi, ashikira umwe wese. ico rero uyu muvyeyi amaze kurungika abana biwe, turabona aba bana natwe ico baheza bakatwigisha. ubwa mbere aba bana baratwereka yuko atari babakozi twabona kuwa Mungu uheze, mugabo uyu munsi ari abana basamuragwa. ni bimwe duheza tukabona mwibatisimu. ibatisimu yatugize iki? abana b'Imana, abana b'ekleziya n'abasamuragwa ubwami bw'ijuru, kugira ngo duheze rero twese dukore muri uwo murima. twese rero turi basamuragwa, turi abana b'Imana, turi abana ba ekleziya, ntituri abakozi barorereye impembo, turi abana bo mu nzu. umwana wo mu nzu nawe murazi ingene ameze, yitaho vyose, ntarindira yuko barindira kumubwira.
yuko barinda kumubwira, ntarindira yuko ibintu birinda kuyangara, wenyene aribwiriza akabona ikibereye maze akagikora. Aba bantu bwa mbere icyo batwigisha nuko twoheza tukaba abana b'Imana, abana bavuga ni b'Ekleziya n'abasanura bw'ubwami bw'ijuru, atari ukuba abashumba, atari ukuba abakozi, mugabo tube koko abana b'Imana. Icya kabiri batwigisha, uyu wa kabiri, nubwo rimwe rimwe umuntu aheza akabona yuko yagize nabi, aratwigisha ijambo ego. Kuko ego niryo jambo duheza tukabona kuva mu bwuzure bwa kera, kuva kuri Ibrahimu yarahejeje aragambuka aravuga ati ego, aragenda kwitaba ijwi ry'Umukama aho yamurungika kuva mu gihugu yararimo c'amavukiro ngo agende mu gihugu Imana izomwerekamo, kuva mu gihugu c'ubuja ngo agende muri ico gihugu. Umukama rero arashira muri Ibrahimu aravuga ego. Turabibona kandi muri Musa yahejeje akagamburuka kuja gukiza Abanyisirayeli aho bari bagowe mu gihugu ca Misiri. Iyo ego turabibona kandi no mu bandi bahanuzi. Iyo ego tukayibona kandi no mu muvyeyi wacu Bikira Mariya yahejeje akagamburuka akavuga ati ego, jewe ndumusabiye Umukama. Tukabibona no muri Yesu Kristo yaje akavuga ati ego, imbagwa n'amashikanwa ntiwabishimye, ariko warankoreye umubiri kugira ngo ngende gukiza abantu. Ese uyu munsi natwe twoheza tukavuga ego nka Ibrahimu, tukava mu buja bw'igicumuro tukaja mu buzima bw'abana b'Imana. Ese uyu munsi twoheza tukavuga ego nka Musa, tukagenda kubera urukiza bene wacu aho mbaye aho nkorera. Ese uyu munsi noheza nkaba ego nk'abahanuzi bose bagiye barashikiriza ijambo ry'Umukama, barishikiriza bene wabo, baremesha, babahumuriza. Ese uyu munsi nanje nka Bikira Mariya noshobora kuvuga ego ko ndi umusaji w'Umukama, ico Umukama wenyine ashaka ko ndangura nzoheza nkagikora. Ese uyu munsi nomera nka Yesu, nkaheza nkavuga ati Mukama waranteye iteka urandema mu gashusho kawe kugira ngo meze nze ngaha mbe uyundi Kristo. Uyu munsi uyu mwana wa kabiri atwigishe kuvuga ego. Uyu mwana wa mbere nawe aheze atwigishe kugira umutima wisubirako. Hariho kenshi igihe bitugora kugira umutima wisubirako mu gihe twafashe ingingo mbi. Uwo muntu yisubirako n'uwo muntu afise agatima gakubita. Uwo muntu afise agatima gakubita nawe ni kuvuga n'uwo muntu umutima mweranda rimwe rimwe canke misi yose yamaze adodora ku rugi maze akugurura. Ni bimwe umutumwa Yohana tubwira mu Vyahishura agira ati ndi ku rugi ndodora, uwuguruye ndinjira, unyanyiye subira inyuma. Ese twoheza tukagira ko gatima gakubita kageze kugurura mutima mweranda. Uwo muntu afise agatima gakubita n'uwo muntu agifise agatima mpanuzi gakora neza. Ariko bavukanye arago uwo muntu adafise agatima gakubita, arago uwo muntu atugururira mutima mweranda, arago uwo muntu adafise agatima mpanuzi kamuhanura mu buzima bwiwe. Turaheza tukabona no mu buzima bwacu abantu batisubirako. Duheze duhere muri Mariko migabane ca gatandatu ku murongo wa 26, aho Herodi yashirako indahiro muribuka igihe ariko aribuka anniversaire yiwe mwibukiro y'amavuko yiwe, agaheza agatumira abantu benshi kumwe muhora mubigira, agaheza agatumira abantu benshi. Hanyuma rero umukobwa wiwe akaza agatamba akamushimisha, agashimisha n'abagenzi kuvuga n'abatumire bose, agaheza agashirako indahiro yuko yoheza akamusaba ico ashaka cyose mbere n'igice cy'igihugu ciwe, agashirako indahiro. Maze murazi ngene byaje bikurikira, Herodi yanse kwisubirako kubera indahiro, kubera abo batumire, kubera kandi n'ivyo yari yabonye byamutumye ashobora gushika kuri iyo ngingo. Ese uyu munsi Umukama yodufasha kudukiza, adukize cyane gose abo bantu bashobora kuturyohera mu buzima, baruzuye batamba mu buryo butandukanye, bakadutuma dushobora gufata ingingo itariyo. Ese uyu munsi Umukama yodufasha kutagira uwo mutima ukudadaza, duheze twisubireko, atari kwera indahiro, atari kwera abatumire ngo abandi bo hava babibona gute. Uyu munsi nditumere nka Herodi yadadaje yase kwisubirako.
hariho abantu batisubira kusenaka mu muryango, nafashe ingingo ni mugwanje, uwo muntu aje kumpinduza naje mugwiye, ni mugwanje. Ingingo umuntu bikamunanira kwisubirako mu gihe afashe ingingo mbi mu buzima bwose. Uwo wese afata ingingo, nanditse ico nanditse nacanditse, bikatugora kwisubirako. Uyu munsi umukama aturonse iyo ngabirano yo kwisubirako. Uyu muhungu wa mbere kandi aratwigisha kwitaba akamo k'umukama kuja mu murima, ico bita la vocation tardive. Kuko iyi vocation tardive, umuhamagaro wa nyuma, abo bose umukama ego mu gihe ca mbere bavuze ego, mugabo bikabagora kwitaba. Uyu munsi umukama naturonse iyo ngabirano, natugiye niho cashika kuzoshobora kwitaba kuja mu murima w'umukama. Abantu tubona bari bafise iyo vocation tardive, hariho umweranda Paulo, murazi ingene yahama ekleziya, mugabo amaze guhura n'umukama agaheza agahinduka akitaba akamo k'umukama. Umweranda Augustino, murazi ibyo yaciyemwo vyose, yarondereye ubuhigwe muri byinshi, mu vyigwa, mu vyo kw'isi, mu biryohera umubiri, mugabo mu mpera ya vyose araheza aragira ati mukama, nakurondeye henshi sinarinzi yuko ari mu mutima wanje. Cette vocation tardive, uwo muhamagaro wa nyuma. Uyu muhungu wa mbere aratwigisha kwitaba akamo k'umukama, aturunge kuja gukora mu murima wiwe, mu mizabibu, ngo duhashire amahoro, duhashire urukundo. Uyu munsi uyu muhungu wa mbere kandi aratwigisha kutaza turadoma ku rutoke abandi, kuko na umwe wese arafise igihe ciwe cyo kwisubirako. Ese rero aka kamo mukama duteye, kuko twoheba ubuyobe bwacu, twoheza tukihangirira ku mukama muri vyose na hose, tugaheza rero tugaheba ubwo buyobe. Ese uyu munsi twomusaba iyo ngabirano yo guca bugufi no kugamburura. Ese natwe tweza tukigenza nk'abana b'Imana, nk'abasamuragwa ubwami bw'ijuru, kugira ngo koko tube nk'aba bavyeyi, tube nk'uyu muvyeyi yinginga yitaho umuntu wari we wese. Ese uyu munsi twoheza tukibuka ego twagiye turavuga mu mitima yacu, mu buzima bwacu, ego yo mu mabatisimu, ego igihe twaheza tukavuga nuvuga nti jewe ndemeye yuko uzoba umupasitoni wanje, umugore wanje canke umugabo wanje, jewe ndemeye yuko nzokorera umukama muri vyose na hose, jewe ndemeye yuko nzokugamburukira aho nzoja hose. Uyu munsi umukama adufashe gusubira kwibukama ego twavuze, duheze rero tuyashire mu ngiro. Nk'uyu mwana duheze tugende muri iyo mizabibu, duheze rero dutangure gukora, dushire ubwo rukundo, dushire ayo mahoro, dushire ubwo butungane, dushikane ubwo bwami bw'Imana, dushikane ubwo bwiza bw'Imana, ubwo bugwaneza. Nico uyu munsi umukama aheza akatubwira, genda ukore mu mizabibu yanje. Bavukanye Burundi Imana yaduhaye ni Burundi bwiza. Mwebwe uko ndababona ngaha murakuze, girako yuko moheza mugasigira abana banyu Uburundi bwiza, Uburundi buri mu rukundo, Uburundi buri mu amahoro, Uburundi buri mu butungane, Uburundi burangwa n'urukundo, Uburundi burangwa n'umuvukano. Ese umunsi umukama yoheza akazogaruka akazobona yuko twajeje tugasiga imbuto nziza, abana bacu ntibazoheze ngo basigare mu macakubiri, ntibazoheze basigare mu ngorane kubera twebwe. Umwe wese uruhara afise arabe ingene yoheza agasiga Uburundi busa neza, ingene yoheza akasiga umuryango umeze neza, aho umwe wese ari agenda akore mu mizabibu, akore nk'uko umukama ashaka. Dusabe. Nimwamane vya vyiyumviro,
nimera Imana imwe ndende turasabiye ekleziya n'abasubirizi ba kristo nyen'ubweranda papa francisco abepiskopi abasaserdoti n'abadiyakoni ubwenge bw'imana bubayobore ijisho ry'imana ribamurikire maze bahuze imitima mu butumwa bwabo bamane umutima umwe nka kristo twumvire mu kanwa. turaguhereje igihugu cyacu cy'u Burundi n'abakirongoye umukama atunganye abuzuze ubutungane bwiwe bitwararike ineza y'abantu bose barongoye batunganirize bose bataraje nkunzi na mpinga yanje amahoro n'ubutungane bisasagare mu gihugu cyacu twumvire mukama. Turasabiye abantu bose barushe ku mutima no ku mubiri, abagwaye, abafunzwe, impunzi, imfuvyi n'abapfakazi, abishimiye itunga n'abizeye ubukuru bwo kw'isi, maze ishaka ryabo rishongere mu ishaka ry'Imana, umwe wese yiyumvira ivy'abandi.
maze bose bature yuko Yezu Kristu ari umukama. Twumvire mukama. Turisabiye twese twitavye ubutumire bw'umukama kugira ngo adushikirize ijambo yaduteguriye, naduhe inema zidufasha kurigendera, tureke kuba abakristu bo kw'izina gusa canke abakristu bo ku munsi w'Imana mu ngoro y'Imana gusa. Ubuzima bwacu bwa misi yose bugaragaze ko twamenye Imana, ubuzima bwacu bwose bube Kristu, bwerekane Kristu. Twumvire mukama. Mana yacu, wewe bwirukiro n'amagara yacu, tega amatwi ekleziya yawe kwambaza ibitume n'urukundo rugukomokako, turonse ibyo tugusaba turakwizigiye, tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu.
data rugira byose. Mana nyene imbabazi turakuzamvye ishikanwa tugutuye riri gushike kunyota yongere twugurura isoko ry'imihezagiro yose tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Orane umukama irurutse umutima dushimire umukama Imana yacu. Twakengurukira iminsi yose na hose umukama mubyimwera Mana y'amaho mushobora byose kubwa Yesu Kristo umukama wacu. Ukuvuga yarasubije itoto umuryango w'abantu, kubabara yarazimanganije ibicumuro byacu, ukuzuka mu bapfuye yaraducira inzira y'ubuzima bw'amahoro, ukuduka hafi yawe dawa twugura ibirimba by'ijuru. Nico gituma twese kwa marayika no kubera na bose tubaterera umukuri nahaza kandi tukama tuvuga tuti na bwose bukomokako. Nico gituma tugusavye ngo urungike mutima mweranda tagatifu zirishikanwa rihinduke utumire umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu. Igihe bagira mufatagira atangure kuba barafatishakiye yafashe umukati aragukengurukira arawumanyura uhereza abigishwa biwe avuga ati akire mujye mwese iki ni umubiri wanje uza gutangwa bwanyu. Amaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka yereza abigishwa biwe avuga ati akiriye mumwe mwese n'ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwama aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Ivyo murabigire munyibuka.
twanakenguruka duteye iteka ryo kuri imbere yawe tugushikanira inkuru turatakambye dushimitse ngo umutima muyadukanirize hamwe aduhe umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo ubukamukama ekleziya yawe ku isi yose yuzuyemo urukundo umupapa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu mukuru Gervase na bose basangiye ibanga ry'ubwepiskopi abasaseredoti n'abadiyakoni na bose bashinzwe umuryango w'abakristo manazima niwakire igisabo cy'umuryango ukengurukira ku byiza byinshi udasiba kubagirira rubandanye ubongereza ukwemera ukwizigira n'urukundo niwakire mukama n'igisabo cy'umuryango ushimira ku byiza udasiba kubagirira nabo nyene mukama bongereze ukwemera ukwizigira n'urukundo waba ubuzima bwiza ongereye ibintu ucagirizo barose n'iherezo ryiza niwakire mukama igisabo cy'imiryango isabira abana babo bubatse kugira ngo mukama uheze rero baronse ikibondo ongere bakomereze urukundo no kwihangana niwakire mukama igisabo cy'umutisa gukengurukira ku nzu wamuronkeje hamwe n'akazi ku mugenzi wiwe muheze rero bandanye bongereza ukwemera kwizigira n'urukundo abandanye bakura mu bukristo no mu muntu bwabo niwakire mukama n'umukristo gushimira ku myaka 66 amaze aronse ibatisimu n'umuherero kubandanya agendera ibyo yeme umuhe kuba koko umwana w'Imana n'umwana wa ekleziya ongera abe na samura bwo bw'ijuru ahezerere ibintu cagira zotora n'ubuzima budahera mana nzima kunda tuguhereze abacu barengutse iwawe tuguhereze abo turiko turacako ku mazi imiryango yo kiracako ku mazi uyu munsi Tarsis Ndabaneze Jean Nibesha twongere tuguhereze kandi na Musenyeri Bernardo Bududira Leonidas bangereza ko Caritas Mutusikazi Gertrude Mucori Germana Ntibarubisha Yohani Kazage Florent Ndiokubwayo Valeriani Kumagenge Siriro Bukuru Leya Kariho Matayo Matata Marisito Bizimana Barthelemy Ndereka Terezia Impabakana Maria Josefina Ndereka Andrea Ntawuyankira Andrea Ndereka Donatira Ndereka Fabiano Ndereka Jeanne Ndereka Antoni Ndereka Candida Ndereka Filimino Kagajo Sinzoyiheba Epitas Mayagana kandi Juvenali niyo yunguruza Atanaze Ntungwanayo Gaspar Ninganza Celestino Cishahayo Lucien Rufyiri Therese Sindimwo Antoine Ndindamagambo Philippe Nyobeje Nadege Ndayikunda Sylvestre Nukamazina Janvier Kassa Aloise Nguvumari Iboire Ndabadugitse Onesphore Zigamayo Ignace Mageregere Agathe Mageregere Processus Mageregere Arthur Rushemeza Clément Gatogato Gervais Kabuyenge Antoine Karindogo Patrice Gifuni Ansire Ndayirorere Gertrude Nakiruta Arnaud Rwagatore Jean-Baptiste Ngoza Thérèse Ngoza Epiphanie Umukiza Claver Gasimba Odan Ndayishimiye André Pejuru Musenyeri Antoine Claude Musenyeri Joseph Nduhirubusa Isaac Lambert Biseruka Didas Nzwabonayo Petero Serongomya Yakobo Kigwebe Mathilde Ndembeye Beatrice Bugerere Maria Banyongere Maria Ntibihangana Maria Ntiganzwa Boniface Nyakageni Sylvestre Barakucana Balthazar Wege Yakobo Banuma Damas Gitifu Gertrude Nakiruta Space Caritas Simbare Kanyange Patiri Stanislas Ngendakumana Victoire Butoyi Mathias Irajagaraye Germain Nkurikiye Rose-Marie Nkurikiye Marie Nyagatoma Alice Nyagatoma Ange Nyagatoma Lionel Nyagatoma Bienvenue Nyagatoma Marc Nimbona Consolate Sinunguka Gaëtan Nikobamye Eloi Nikobamye Joseph Rukohoza Mathias Kwigize Anatolie Niragira Kwigize Mathieu Baseka Marcienne Nkurikiye Patiri Karori Rusagabandi Michel Niyonzima Zakari Nakabanyura Yolande Kambayeko Consolate Sinunguka Elise Harimenshi Birite Musani Nyange Aster Bafunya Mathias Bivuzumwami Pierre Barinusu Hélène Ndabacekure Eugenie Ndayavugwa Atanazi Bashingwa n'ubusa Aloise Bakanibona Rose Ajayani Theophile Kiganahe Regine Nibaruhisha Pascal Ngendanyo Thérèse Niyongere Kanu Gahene Leonard Nduwayo Jean Bosco Niyondiko Mando Ndayubundi Fidèle Nderagakura Poncien Barutwanayo Gervais Ndikuriyo Damas
Samoya Jean Kabahizi n'imitima y'imivugatori ko bari baremeye kubatizwa bakishanyatse n'umwana wa Dupino batabari basangire n'izuba kana bose maze gusezera isi bakiri wawe babe mu muco w'inazwa bwawe natwebwe tutakambiye twese tugirira ikigongo tuze dusangire nawe ubuzima budahera bame tukuni naza tukume na Mariya muhimbaza nyina w'Imana na Yosefu mweranda umukunzi wiwe n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri Isa n'abatoni ba tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu iwe hamwe nawe no muri wenyene nuteguteka tugusengwa mana data mushobora byose hamwe na mutima mutagatifu wongera uninazwe mu myaka yose dusabe nk'uko twabigishijwe n'umukama kandi akabidutegereza turubahutse gusenga tuti Yesu Kristo yabwiye abatumwa bawe ndabasigaranye amahoro ndabaye amahoro yawe nurabe ibicumuro byacu ndabanyabona kwemera ku eklesiya yawe itabaza amahoro n'ubumwe utabaze mukama amahoro n'ubumwe muri eklesiya yawe utabaza mukama amahoro n'ubumwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi utabaza mukama amahoro n'ubumwe mu miryango yacu mu babyeyi bacu mu bibono byacu maze icyaka ryawe riranguke wewe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose Urana mahoro y'umukama
hahiriwe abatumire b'Imana, uyu mwagazi w'Imana ukura abantu ibicumuro.
Anywhere.
turasabye ngo aya mabanga yo mu ijuru adukomereze umutima n'umubiri kugira ngo dushobore gusangira ubuninazwa hamwe n'uwo dusangiye amagorwa mu kwemeza gupfa kwiwe. Tubigusabije Yezu Kristo umukama wacu. Ibimenyeshejwe. Icya mbere, amatora y'inama ya paruwase. Uyu munsi igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icenda muri uyu mwaka nyene niho hategekanijwe amatora y'abagiye kurongora inama ya paruwase. Tubandanye dusabira ko igikorwa ngo kirongorwe na Mutima Mweranda. Ubwa kabiri, inyigisho zo kurondoka mu iteka ry'abana b'Imana. Uyu munsi kandi niho hatangura inyigisho zo kurondoka ku rugero hakoreshejwe uburyo bw'abemera uburyo bwa kamere y'umuntu kuva isaha 4 zo mu gitondo muri Salle Jerusalem. Haza umugabo n'umugore bari kumwe. Ubwa gatatu, kwitegurira amasakramentu. Biramenyeshejwe ko inyigisho z'abitegurira amasakramentu y'ibatisimu y'abakuze, urusangi rwa mbere no gukomezwa muri Mutima Mweranda zatanguye. Abacerewe bazobandanya kwakirwa gushika ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 2 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2020. Abazoza inyuma y'iyo tariki ntibazokwakirwa. Bwa 4 ukwezi kw'icumi. Turibukije abakristu bose ko ukwezi kw'icumi kwitiriwe umuvyeyi Bikira Mariya. Ni ukwezi kw'irozari. Abakristu bahamagariwe kuvuga igisabisho c'ishapure. Ababishoboye bokivugira hamwe mw'isengero, mu mibano, mu muryango n'ahandi, bakaharonkera indulgensiya ya gose. Abayivuze mu bundi buryo baharonkera indulgensiya ntoya. Ukwezi kw'icumi kandi ni ukwezi ko gukwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Icivugo cy'uyu mwaka ni noba ndarwiciriye ntamenyesheje inkuru nziza. Umukuru wa paruwase Cathedrale Regina Mundi, Abe Felix Fupi. Murakoze. N'umunsi mwumvise ingene ijambo ry'Imana ryadutumirira kwitaba ijwi ry'umukama kuvuga ego kandi no kugenda. Mbonye amasaha agera ashike saa 6 ca nibuka umugani umuvyeyi umwe niwe byamugora kuvuga ikiri ku mutima. Hari mwene y'amasaha abana baje muhira ngabo bakaba batashaka ko ariho bamwe binjiye. Kubera hari mu kibano n'abandi bumva mugazi babona. Araheza rero abwira umwana abana bari ko baraza bageze amasaha ya saa 6. Ati karibu. None natwe niyo twavuga karibu Mutima Mweranda ntitumubwire tuti karibu wahaguruke turonke mugeze. Imurani Mukama Imana rugira byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. Shenguruke turashikanye. Mugire umunsi w'Imana mwiza mwese.
Thank